ndabahe ikaze nshuti namwe bagenzi ba Radio Peace FM ry'ugwaruka iradio isamiranira kuri wezi 3 akaburungu Radio Peace FM akaburungu com amasaha 80 kuri 80 kandi ikibiriraho mushobora kuyumva kandi muciye ku mihora yacu yose harimo na YouTube wanditse ngo Radio Peace FM ry'ugwaruka turi kwigenekerezo rya 20 umunyonyo mwaka w'ibihumbi 2024 amakuru twabateguriye akaba hanini ashimikiye kuri zino ngingo nkuru Ishiramwe akati Burundi ririyamiriza ingeso yiperereza y'u Burundi yo gusohora abanyororo bamwe bagatwagwa mu bibanza bitazi kandi binyuranye n'amategeko muca mu vyumva mu kanya umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito yaraye asubiriye kugabisha akagwi ko mu mugambwe abereye inararibonye CNDD-FDD gashaka kumubogoza ko atavyo kazoshikako hari mu masengesho asanzwe aba buri wa kane wa nyuma w'ukwezi nayo mu gihe tukiri mu minsi 16 yo kurandurana n'imizi amabi afatiye ku gitsina ishira hamwe abagabo mu gahinda yemeza ko abagabo benshi biyahura kubera amabi bakoregwa akabasaba kuva mu gacerere bakareka kwihagarara ko navyo muravyumva mu kanya muraya makuru twabateguriye saya gusa tubafitiye n'ayandi avugwa mu bindi bisata bitandukanye gumana na jewe via Tortori aragira mungu ngira ndabashikirize n'abandi ko ndafashwa na Yves irakoze mu buhinga bw'ivyuma kaze mwese mwize nido Mwaramutse neza Mari. Mwaramutse Yohani, kandi kazuriza. Narumviye tuvugwa mu bikorwa bijanye n'agateka kazina muntu. Eka mbere n'ibijanye n'amabi afatiye ku gitsina. Wo bimbwira ido nido. Ibyo wumvize n'ukuri. Ugihohoterwa rifatiye ku gitsina nugonye agateka kazina muntu bikomeye cyane. Dusaba abategetsi b'u Burundi kugwanya kudahana ayo mabi, mu gushangungura amategeko avuga ivyerekeye guhasha abafatiye ku gitsina. Kugira ngo abakora ayo mabi bashirwe imanza bongere bahanwe hisunzwe amategeko. Nyakubahwa mugenzi narahohotewe ariko atinywa binkoreye mufasoni ntahondi birakenewe ko bahohotewe ifatiye ku gitsina barozwa ahantu hatekanye bashobora gushengeza babahohoteye badatinya kugirirwa nabi ukundi turagukingira kandi tugufashe mu bijanye n'uko kwifata mu bijanye n'amagara yawe eka mbere no mu bijanye n'amategeko igipolisi gifise uruhara ntangere mu kurwanya amabi afatiye ku gitsina dutegerezwa kuvyigishwa tugahimirizwa kugira duha agaciro ibirego by'abahohoterwa mu buryo bwiza kandi mu rufasoni dusabwa kubakingira no kubafasha Mugenduzi twabasaba gushira ingufu mu ishyirwa mu ngiro y'amategeko hamwe no gushiraho inzego zofasha kurwanya kudahana amabi afatiye ku gitsina nta n'umwe ari hejuru y'amategeko uko n'ukuri Mariya dutegerezwa kugira ico dukoze kizima cyo gukingira abanyagihugu no guhana abagizi ba nabi hakurikijwe amategeko umugabo wanje yankubise buyoka sinagira ahantu na hamwe nje singire n'umuntu n'umwe no kwizigira ngo ndabimubwire nagize ubwoba kubera gucungura igufa no kwiyumvira kuri kazoza k'abana banje abagore murarenza urugero iminsi yose ibintu mukabigira birebire uko se ukuri uravye abagore bakubitirwa mu ngo zabo biteye ubwoba ikibabaje ni uko atakiriko kirakora n'umuco w'ikirundi nawe ntubizi nawe ushobora kubihindura ijoro rimwe oya ihohoterwa ntabwo ari umuco w'ikirundi ni icyaha kandi abategetsi batazwa kugira icyo bagikozeko bisaba ko tubimiriza abantu kuri ibyo bintu harageze ko ibintu bihinduka hatari ikihohoterwa rifatiye ku gitsina dusaba ubutungane ku bahohotewe hatari ikihohoterwa rifatiye ku gitsina dusaba ubutungane ku bahohotewe turumva akababaro kanyu n'ishava aho biva leta yariyemeje kurwanya aho karanda amategeko tugiye kuyakomeza cyane twigisha abajejwe umutekano hanyuma dushireho n'ibigo byo kwakira abahohotewe ni ukuri turakeneye gukingirwa no kubahirizwa n'ubutungane iby'ihohoterwa rifatiye ku gitsina bitegerezwa guhagarara amabi afatiye ku gitsina ntazosubira kuvugwa mu gihugu uwuzofatwa muri ico caha azohanwa bimwe by'akarorero twese hamwe twubaka Burundi aho umukenyezi wese yumva atekaniwe kandi yubashwe ako nakamo kishira hamwe tourna la page Burundi nifagikanije na Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka amakuru tuyahere mu vy'intwaro ibereye Gabriel Rufyiri arongoye
Oricom amenyesha ko hamwe atacokogwa kwizimba ry'ivyankenerwa ashobora gusubira kugira imyiyerekano wenyene. Rufyiri yemeza ko yiteguye gukora imyiyerekano kandi wenyene kandi ategerezwa kwerekana ko ibintu bimeze nabi mu Burundi. Gabriel Rufyiri arongoye iryo shirahamwe gishinze kugwanya igiturire no gusesagura amatungo ya leta Oricom yabishikirije kuwa 19 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2024 i Bujumbura, aho iryo shirahamwe ryashira ahabona urutonde rw'ivyankenerwa bishika kuri 34 byazimvye ku rugero rwo hejuru kuva muri ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2024. Imyiyerekano ngo irarekuwe n'amategeko, ikibi naco ni ukuyikoramwo ibinyuranye n'amategeko. Gabriel Rufyiri amenyesha ko imyerekano iba kandi igacungerwa n'abajejwe umutekano maze bakareka abanyagihugu bakerekana ikibabaje. Ngo impande yo kuja mwibarabara ukerekana ikikubabaje, ngo imyerekano irabera no mu mihana aho abantu ngo bavugana bakavuza ibibido canke ibindi ariko bakerekana ko bababaye. Muri politike naho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasubiye kwagiriza umugambwe Iprona ko ari wo wakoze ihonyabwoko ry'abahutu mu mwaka w'igihumbi 1972 hari kwigenekerezo rya 27 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2024, aho yariko arabwira abaraho ko Ntare wa gatanu aho yahambwe n'ubu hataramenyekana. Ndayishimiye Varisito akaba yavuze ko mu bihe byo kumara abo mu bwoko bw'abahutu umujerere umwe yashobora gushorera abagabo 100 ari umwe ku buryo batashobora no kugira ubwenge bwo kwigwanira, bose bakaba baca bicwa n'uwo mujerere. Kurikira umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. None ntibatubwira yuko wasanga nk'abagabijana yaziribira kabiri abagabijana umujerere umwe arabashorera neza bakagenda kabisa bakabashora. Ubutegetsi bubi burakwipunotiza gushika usanga sinzi abagabijana neza umujerere umwe arabashorera akabajana bose bakabica umwe gusa nibiyumvire no kumukubita ikonfena kubera iki yitwaje ya nkoni y'ubutegetsi. Je namaze imyaka 3 ndiko ndarondera enquête yo kumenya aho Ntare Senge ahanze. Hagiye Jean Jacques yaza kimbagura hajya arimbagura nkamutwenga reka amara y'igihugu reka kuyonona tacuza gutoraho ntihajya bahahambye akana ko nagize enquête ikwiye haho ndahaza ndarondera abakurambere barambwira bati musanzwe baramuzanye kumuhambaho amuzana ku nkorofani ati muga barahazanye ati bamaze no kwimba ikinogo bati bamusubiza inyuma ahubwo bahabye akana ntiwuguruka kandi barabizi hajya baraza aho bamuhanze muga wumva iyo nzigo ico kibi ayo makunga hagurutse ariko CNDD-FDD iri ku butegetsi muga tahagurutse ubwo butegetsi buriko burica abantu neza. Narababwiye mbwira ingene ubwo butegetsi bwaretse umuntu agahotera uwundi muri iki gihugu butarimwo ucumuti nta rezo nimwe dufise yo kurira uno munsi ubu wiraba ukikabakaba uti burya ndiho gacavuga uti Imana ninazwe mwijo muba kubera shetani n'impande yawe ikivuga ati unezerwe kuri iyi si ntibibaho kandi ndiko ndabivuga kugira muze muramenya ingene igihugu tugiye kukibungabunga muri kazozaga tubone iyo tuva hanyuma niho tuzatubona aho tugeze duce tubona niyo tuja. Uwo akaba yari Ndayishimiye Varisito arongoye Uburundi muri kino gihe. Agateka kazina muntu mu itangazo ryayo ryo kuri uyu wa 29 Munyonyo umwaka wa 2024 ishirahamwe akati Burundi rimwe mu yaharanira agateka kazina muntu ritewe amakenga n'isohogwa mu ibohero rya Mpimba
ry'abanyororo bamwe bamwe baheza bagatwarwa mu bibanza bitazi. Akati Burundi rikaba ritunga agatoke bamwe mu bakorera iperereza urwego rwegukira ibiro vy'umukuru w'igihugu bikaba biri mu rwandiko bashize ahabona kuri uyu wa 29 Munyonyo umwaka w'2024. Ndayishimiye Claudine arakomeza n'iyi nkuru. Nkuko biri mu kazi ndetse gatangwa n'ishiramwe Akate Burundi bayocishije mu rwandiko amaze kumenyekana ko bakwe mu ibohero rya Mpimbaniro Didasi yatunga Imana batazira Muporo na Ndayishimiye Richard basohowe ku magenekezo 22 na 2023 gitugutu uyu mwaka w'2024. Uwundi yakwe mu ibohero rikuru rya Mpimbaniye Jide Nkurunziza yagizwe kuba ari umugwanyi w'umuharire Tabara akaba yarafunganywe n'abandi 19 bagirizwe icaha kimwe. Kugerekezo rya 17 mu Kakaro uyu mwaka w'2024 akaba yajanye gufungirwa mu gasho k'ibiro bikuru by'iperereza ry'u Burundi kari mu Katedrale Regina Mundi. Ico gikorwa kikaba gitandukanye n'itegeko amajana 399 rya Code Penale bivuga ko kizira gusohora imbohe mu ibohero atarupapuro ruvyemeza gwerekanywe yaba afunguwe canke ahinduriwe ikibanza cyo gufungirwamo. Muri urwo rwandiko Akate Burundi irasaba ubushikiranganje bw'ubutungane guhagarika ivyo bikorwa binyuranye n'amategeko, kwibutsa abajejwe gucungera amabohero akazi bajejwe ko gukingira abafungwa. Akatiributsa kandi abajejwe amabohero nabo ko bakwiye kwankira uwo wese ashaka gusohora umuntu afunzwe mu gihe ataburenganzira abifitiye. Barasabwa kandi gukingira umuntu wese afunzwe batitaye ku caha yoba yagirizwa na cane cane ko abenshi usanga ari rementanya. Muri ako kamo bacishije mu rwandiko Akate Burundi irasaba umugwi w'igihugu jeje gukingira agateka kazi na muntu CNDH gukora amatohoza kuri ivyo bikorwa bihonyanga agateka kazi na muntu no kukubahiriza. Mu gusozera urwo rwandiko Leta y'u Burundi nayo iramenyesha ko iryo sohogwa ry'abanyororo bitemewe n'amategeko yaba y'u Burundi ndetse n'amategeko mpuzamakungu. Claudine Ndayishimiye ndagukengurukire muri ico gisata nyene ndakumenyeshe ko mu gihe ariko arahimbazwa imisi 16 yahariwe kugwanya ihohoterwa rifatiye ku gitsina mwishira hamwe abagabo mu gahinda bamenyesha ko abagabo benshi bama biyahuye kubera ihohoterwa bakoregwa n'abakenyezi babo bagaheza ntibarishire ahabona. Basaba abagabo kuva mu gacerere igihe cyose bahohotewe. Byinshi kuri inkuru na Albert Maeke. Mucegeranyo c'ishamwe abagabo mu gahinda Homme en Détresse mu kinyamazuru umukuru waje umushinga naye Boniface Nduwimana amenyesha ko kuva mu mwaka wa 2021 bamaze kwakira abagabo barenga amajana 330 bakorewe ihohoterwa rifatiye ku gitsina. Muri abo abagera kuri 40 bakaba bariyahuye kubera agahinda katurutse ku ihohoterwa bakorewe ryarenze igipimo. Nkuko tubandanya tubikura muri ico cegeranyo, inzego z'ubutungane mu Burundi hamwe n'inzego za leta muri rusangi ngo ntizitaho iryo hohoterwa ry'abagabo, ari navyo bituma benshi bapfira mu gahinda kuko banka gutwengwa na bagenzi babo kubera kutamenya ko abagabo nabo bakorerwa amabi afatiye ku gitsina. Eka mbere ngo n'iteko ry'u Burundi ngo ntaco rivuga ku vyerekeranye n'ihohoterwa rikorerwa abagabo nk'uko bishikirizwa na Boniface Nduwimana, aho asaba ko itegeko ryo bitomora mbere hakajaho umunsi wariwe kwiyamiriza amabi akorerwa abagabo. Nayo umuhinga mu vyerekeye imibano Pascal Butoyi avuga ko n'ikibazo c'umuco ari ntambamye ngo kubera umugabo ari umutwe w'umuryango, iyo akubiswe n'umugore wiwe byitwa ibitabaho canke bidashoboka, ariko kwanga kubibwira uwo ari we wese. Umugabo yaraye akubiswe n'umugore akagira inkovu canke bivupfuri, bukeye avuga ko yaraye yisetse mu nzu canke yaraye atemvye kw'irembo atashe. Pascal Butoyi atera kama abagabo bahohoterwa kuva mu gacerere bakavyeganira abagenzi ngo naho itegeko ritarabitomora vyofasha ko ayo mabi akorerwa abagabo yoja araja ahabona akanahanwa. Kubamenyesha ko mu biharuro ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo ibibazo vy'uburinganire bw'ibitsina vyakozwe mu mwaka wa 2021 abantu barenga 14,900 aribo bakorewe ihohoterwa rifatiye ku bitsina. Muri abo abagabo bakaba barenga 2,300. Nayo inkomoko y'imisi 16 yahariwe kwiyamiriza amabi afatiye ku gitsina tukaba tuzoyibashikiriza mu makuru yacu yo hanyuma.
tugaruke gato muri politike mu masengesho aheruka kuba kuri uyu wa kane igenekerezo rya 28 Munyonyo mu ngoro y'umugambwe CNDD FDD nk'uko yamaba buri wa kane wa nyuma w'ukwezi yashize ahabona indyane ziri mu mugambwe w'inkona. Ni mu gihe umukuru w'igihugu yabwije ukuri atakujya umunwa ko akagwi ko muri uwo mugambwe gashaka kumuhirika hataragera atawoja ku butegetsi atari Imana yabishatse. Ni mu gihe hasanzwe hari inyunyurana mu misho rimaze iminsi hagati ya Ndayishimiye arongoye Burundi n'ibihangange bishigikiye umugambi wa Bunyoni wo guhirika Ndayishimiye. Inkuru ndende na Jo Philibert Karangwa. Muri ayo masengesho y'amategurwa buri wa kane wa nyuma wa buri kwezi niho havugiwe amajambo yivugiwe n'inararibonye y'umugambwe CNDD FDD akongera akaba n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, aho ayo majambo yaciye ivutu kandi akerekana ko hari ukunyinyurana mu mugambwe wa nkona. Hari kuri uyu wa kane w'igenekerezo rya 28 Munyonyo umwaka wa 2024 mu ngoro y'umugambwe CNDD FDD, umukuru w'igihugu majambo yiwe byumvikana ko asa n'uwihebuye, aho yatanze akarorero ku byashikiye Musa wo mu gitabo ca Bibiliya, aho bamusaba inyama atazagira akaba yabigiranya n'igitoro asa n'uwaburiye inyishu, ari naco abashaka kumukura ku butegetsi bo mu mugambwe wiwe bahagararako. Naho bazokwidoga gute Mugabe ntibazabandukize, kuko hajya mwokurikira mwibuke ingene Musa vyamugendeye bamwatsa inyama kabisa atayamana. Urumva Imana arabahaye amana, bararya barahimba baranywa amazi bari mu bugaragwa. Mugabo ngo duha inyama rero nazo musararaba ati yemwe ati naho nakagendere bagiye basaba ico ntazopfa ndose gushika naho ahaririza Imana ati naho zaniki aba bantu ibihumba amajana woshobora kuronka inyama zibakwira. Musa aravuga ati jewe rero Mana aba bantu ni gwawe ntabo ngishoboye, kubera ivyo rero jewe nyica utwara abantu bawe kuko ntavyo ngishoboye. Abantu bakwaka ikintu utari bubone bakafa kuri w'igihugu bakamwaka ikintu bazi neza ko atarobina sisa kivomamwo kandi utakiduhaye rero kuva ubu turakwica ahubwo turisubirira mu minsi. Mbwira Musa arabonye ati ahaho sindahava, none rero Mana twumvikana nyica nigiye. Naho umukuru w'igihugu asa n'uhugarijwe muri bino bihe by'amatora yimirije, asa n'ukurira inkoni ku gishitsi ko abashaka ko atanga imihoho atorota abikora kuko atawohaza abamusaba bose. Ni mu gihe mu bamukikuje havugwa ibihangange bimusaba gutorera inyishu ingorane Uburundi bufise canke agakinjura, ari nabo Ndayishimiye yagiriza ko bagaruka bagateza izo ngorane. Ahandi ho ngo ntabwo bafise kuko Imana yadukuye hahandi n'ubu nihiri kandi iraturinda kandi urugendo rurabandanya. Naho umukuru w'igihugu ataramenera inda kugwara, asa n'utanga ubutumwa ku gihangange kiyoboye abashaka kumuhirika. Tukazobabwira mu makuru yacu yo hanyuma ico gihangange icarico, aho cifuza gutwara igihugu nk'uko bari barabyumvikanye bakiri mu ishamba. Aha Ndayishimiye akamenyesha ko udashobora gutwara igihugu canke ube indongozi Imana itabishatse. Nta muntu numwe ashobora kuja imbere y'abandi Imana itabishatse. Ntuzovuge ngo umushinga amateka ngo umushikirangazi ngo Imana itabishatse ntibikunda. None ni kubera ko uno musi uca wigira kanyariga bukabona jewe ntibikunda. Ibyakugenewe uko bigenda kose urose naho bitari gwawe mwana wa mama sha ukaronka bitari gwawe nakubwije kuri ntibizokwerera. Niba abandi acaheza manda atabona urumva ico rege kurondera akakibura manda iheze. Aha mukamenya ko kuva umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito ashika ku butegetsi yamye agwanywa n'akagwi kiwe, na cane cane bikaba vyibonekeje inyuma yo guta mu mvuto wahoze ari umushikiranganje wa mbere wiwe Alain Guillaume Bunyoni. Nawe Jo Philibert Karangwa ndagushimire. Mu bijanye n'uburimyi ndakumenyeshe ko imyidogo ari myinshi ku banyagihugu bo muri komine Vugizo intara ya Bujumbura bidogera ishirahamwe FOMI rijejwe guhingura no
gutunganya ifumbire ku bayikeneye ko abakozi baryo muri iyo komine batariko barayitanga ku batanze amafaranga yabo ahubwo iriko ihabwa abaciye ku ruhande bigatuma abishyuye mbere bataha uko baje babwiwe ko ifumbire yaheze. Inkuru ndende na Odas Kaburo. Hari kuri uyu wa 26 Munyonyo umwaka wa 2024 aho abanyagihugu muri komine Vugizo intara ya Bujumbura bishuye udufaranga twabo mushiramwe fomiri jejwe guhingura ifumbire no kwikwirakwiza mu gihugu hagati basidukana niyo nka kuko bari bararitswe kuyihabwa. Bamaze gukubita imbuga ikuzura batangajwe no kubona uko iyo fumbire bahora bayihabwa hakurikijwe urutonde rw'uko bagiye bariha amafaranga bakurikirana atariko biriko birakurikizwa ahubwo itanguye guhabwa abaca ku ruhande kandi bagahabwa imifuko 5 n'irenga bitari bimenyerewe nabo banyagihugu. Kubwabo banyagihugu bakabona ko hagiyemwo amanyanga menshi kuko itariko itangwa mu muco. Hambavu y'ivyo abo banyagihugu bagiye babona hatanguye imikebukano mu tugwitugwi tugizwe na bamwe mu baje gutora iyo fumbire n'abariko barayitanga. Nyuma y'iyo mikebukano baja bumva babwirwa ko botaha bakazotumwa ko kurindi sango batamenyeshejwe bitewe nuko ifumbire iheze. Bacumva iryo jambo imyidogo ica iriyongera, abari batondeye iyo fumbire bararahira bararengwa ko batavaho badatahanye iyo fumbire, gutyo uruhagarara ruba ruratanguye. Amakuru abo banyagihugu bari bafise nuko iyo fumbire itari yaheze ahubwo yari inyegejwe mu nzu. Bagize barabaza ico iyo fumbire ibikiwe, bene kwitanga bavuga ko isigaye itabagenewe kuko ibikiwe Diomede Dusengimana arongoye komine Vugizo hamwe na Komiseri David umukuru w'igipolisi muri iyo komine. Mu nyuma abanyagihugu bananye ko badataha bace batangura gutegwa ubwoba ko bokinjura inzira zikigendwa kuko ifumbire bashaka atari yabo, ko bakwiye nyabuna gutegereza igihe iyindi ibagenewe izobonekera, gutyo babona gutaha. Imyidogo ari myinshi bibaza uko bagiye kuraza intabire kandi barishuye udufaranga twabo. Bagasaba ishiramwe fomi hamwe n'abakuru mu ntwaro gukurikirana ico kibazo cabo kandi kigatorerwa inyishu mu maguru masha kugira baronke iyo fumbire ku gihe mu ntumbero kwikoresha ico yagenewe, maze bakazobona kwiyuhakuya isarura rigeze. Nino ngaha dusozereye amakuru twari twabateguriye. Mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiranye. Shimira uruganda rwacu rwayatororokanije, nibagiye Yves Irakoze yariko arafasha mu buhinga bw'ivyuma, nayo jewe via Doctori haragira Mungu nariko ndayabashikiriza. Duhana isango ku munsi w'ejo na gahwane.